mwaramutse banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri uno muyoboro wa YouTube wa ICTV ubashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Tubazaniye amakuru yihuta cyane avugwa mu Burundi, turaza kubashikiriza amakuru y'umutekano nyuma yaho Uvira ifashwe. Uburundi bwugaye umupaka bohana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa Uvira, no mupaka wahuza abarundi ndetse n'abari muri ico gice cugawe. Ubwoba ni byinshi mu Burundi. Perezida Ndayishimiye akaba yatumije ko inama gihutihuti y'umutekano. Ikindi kandi mwomenya nuko no musi hanabaye inama shikiranganji. Mu nama shikiranganji naho hakaba havugiwemwo ibitari bike. Ivyo kandi bije inyuma yaho no mwanya turiko turavugana amakuru dufise arateye ubwoba cane kuwahora ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Muraziko yari yagiye mu nama nkenguzamateka. Uno musi naho Reveriyano Ndikuriyo akaba yamaze gutanga imihoho. Intambara y'ibihangangira komeje muri CNDD-FDD aho ishobora kuza gusiga ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye busambutse. Perezida Ndayishimiye ni umwe mu bantu batwaye Burundi, mu bakuru b'ibihugu batwaye Burundi. Yamaramaje igihugu c'u Burundi akagishitsa ahatemba aho mwansi ashaka. Uno munsi Perezida Ndayishimiye ari aba CNDD-FDD bamaze kumuhaga, benshi ntibamwipfuza yoba ndetse n'abatari muri CNDD-FDD babona ko kuva Perezida Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi ibintu vyayangaye. Intambara ya Kongo yo iraza kumusiga imukuye ko. Bamwe bavuga bati Perezida Ndayishimiye nabe ararondera aho hungira kubera ko abo muri CNDD-FDD ivyo bariko baramutegurira ni ibintu bibi cane kandi biza kumusiga habi. Amatora ya 2027 ntaza kumusiga amahoro. Reveriyano Ndikuriyo ahejeje gutanga imihoho kugira yipange. Reveriyano Ndikuriyo ni iki coba gitumye atanga imihoho ubutarariye? Turaza kubaha idonido kucoba catumye Reveriyano Ndikuriyo atanga imihoho akavuga ko avuye mu nama nkenguzamateka. Ni mu gihe mu mugambwe CNDD-FDD hari icuka kibi, ibibazo vy'umutekano vyabaye uruhuri mu Burundi, ibintu ntivyoroshe habe na gatoya. Barya bahora bavugira Perezida Ndayishimiye uno munsi baruciye bararumira, ubu bari mu gacerere kadasanzwe. Twahora twumva imbonera kure ku marezo sosiyo zirigwa ziravuga ko Uvira itazokwigera ifatwa, zirigwa ziravuga ko ingabo z'u Burundi zikomeye. Ejo bundi twarumvishe umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza avuga ati ivyo nivyo ku marezo sosiyo. Intambara igwanigwa kuri tere ntigwanigwa ku marezo sosiyo. Uno mwanya ndazi neza ko uyo Baratuza adashobora gusubira aho yavugiye ivyo bintu ngasubire avuge ko intambara koko yo muri Uvira itabaye, mu gihe abasirikare b'u Burundi barenga 200,000 bari bashizwe muri Uvira kugira bakingire ico gisagara. Uno munsi bamwe barishwe, abandi bafatwa mpiri, abandi nabo barahambiriye uturago twabo basubira mu Burundi. Ubu bimaramare ni vyinshi cyane. Iyo bakuru yo Gaspard Baratuza yo bakubandi bahora bavugira ubutegetsi cancane nk'ikinyamakuru cegereye iperereza ikiriho. Umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye uyu nawe akaba ari Isidore Mbayahaga, no yigize umuvugizi wiwe kubera ko yama apfuka amabi yakogwa n'ubutegetsi bwiwe ndetse akanavugira cane ubutegetsi, mu gihe bamwe bavuga ko abari insumirinda arironderera utwapfungura kugira ubutegetsi bumurekere bumuhe ibibanza bikomakomeye. Uno munsi ntawusubiye kumwumva. Radio yahora avugiraho canke amashene ya YouTube uno munsi wamenga ayo mashene arugaye, nta na kimwe kiriko kiracako. Uburundi buri mu bimaramare bidasanzwe, ariko abenshi ibi vyose bavyegeka kuri Perezida Ndayishimiye. Bakavuga ko Perezida Ndayishimiye ari we yagurishije ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zirakomeye ariko zagiye kugwana aho zitazi, zigwanira ico zitazi, ndetse zinagwanira hamwe n'inyeshamba, zigwanira hamwe n'insoresore za Wazalendo, zigwanira hamwe n'aba FDLR inkorabara, abantu badafise organisation, abantu batazi ico gukunda igihugu icarico. Abo rero ntibari kugwanira hamwe n'abasirikare kuri batojwe ivy'urugamba maze bashobore gutsinda. Ibintu rero birakomeye cane, ibintu ntibiribuze koroha. Kuva kuri uyu wa 10 z'ukwezi kwa 12 2025 leta ya Evariste Ndayishimiye ikaba ifise umubanyi mushasha. Ayo rero ni amafoto yafashwe no munsi. Ku ruhande rw'u Burundi bakaba bahita Gatumba, ku ruhande rwa RDC bahita Kavimvira. Ku ruhande rwa RDC hagenzurwa n'ingabo za AFC M23. Uburundi bwaciye bunugara uwo mupaka wa Kavimvira.
bigiye kugenda gute kugeza ubu? Kirazira gukoresha mu Burundi pasiporo irimwo ikidodo ca M23. Abarundi rero babagoma na Bukavu bari bafise ingorane zikomeye zo kuja mu Burundi. None ubu naho ko M23 ibaye umubanyi bigiye kugenda gute? Ndayishimiye yoba agiye kwagura imipaka yose, kugara imipaka yose duhana na RDC. Ni ukuvuga ko Burundi bugiye gusigarana imipaka yuguruye ku ruhande rwa Tanzania gusa. Ibi bintu birashobora kuba ikibazo gikomeye cyane ko murazi ko n'umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda urugaye, none imipaka yahuza Burundi na Kongo nayo irugaye. Twamaze kumenya amakuru ko Kavimvira yamaze kugagwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Kuva mu ntango twarahanuye tuti nyabone nimureke kwivanga mu matati y'ababanyi, ahubwe mube abahuza beza uko utumva ari abaho kugejeje igihugu c'u Burundi. Ico bikoze uko abatavuga rumwe na Perezida Ndayishimiye bashavuriye iyo aha ashikanye igihugu c'u Burundi, ni nako n'abari mu mugambwe CNDD-FDD bamushavuriye. Reveriyano Ndikuriyo yamaze gutanga imihoho, turaza kugaruka ku makuru yiwe. Uri Redi Tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane sugusunikana n'indege kamwe n'ibikoresho byo bari ivyiki. Nazi ko Reveriyano Ndikuriyo umwanya turiko turavugana adashobora kubahuka gusubiramwo ayo majambo yavuze. Ni bimwe mu byo yavuze mu gihe yariko aravuga ko Burundi budashobora gutsindwa muri Uvira. Avuga ko abasirikare b'u Burundi bahagaze neza. Uno mwanya rero Ndikuriyo turiko turavuga nawe yamaze no gutanga imihoho. Ibibazo birakomeye cyane, turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Ariko hari byinshi mutamenye ku byabereye muri Uvira ndetse n'ivyashikiye abasirikare b'u Burundi. Uvira rero niho hari hitezwe intambara y'agakura, aho byavugwa ko Burundi bugiye kugwana intambara y'amateka nk'uko mwahora muvyumva nyene. N'abavugizi canke abiyise abakunda igihugu, abo ba Isidore Mbayahaga ndetse n'abandi barimwo nk'ikinyamakuru kiriho ndetse n'izindi mbonerakure zirigwa ziravuga ku marezo sosiyo cane ku mbuga za Twitter ndetse na Facebook, zivuga ko igisagara ca Uvira kidashobora gufatwa. Hari hazwi ko rero hagiye kuba intambara idasanzwe, aho rero Perezida w'u Burundi nawe ubwiwe yavyivugiye muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko M23 ihirahiye igafata Uvira ko nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Ndayishimiye yabivuze yarakaye bidasanzwe, yanavuga ko azohamagara abarundi bose guhera Nyanzarake Imakamba kugira baje muri iyo ntambara yo gutera u Rwanda. Ibyo Perezida Ndayishimiye hari no munsi ntashobora gusubiramwo amajambo yavuze. Ntivyatevye ku mbuga ngurukana bumenyi haca hatangura abahinga bavuga nk'uko kwa Ndayishimiye cane baciye kuri chaîne YouTube Umukubito TV yitwa Gayeri Isidore Mbayahaga yabigize ururirimbo akirigora azenguruka ku YouTube avuga ko Uburundi bukomeye kandi ko budashobora gutsindwa intambara muri Uvira. Avuga ko amaherezo ya M23 ari intambara yo muri Uvira. Uwitwa Dieudonné Irakoze nawe yahoze mu gisirikare, nawe yaraje aravyemanga ngo Uvira ntizigera ifatwa na M23, ngo niho hazobera intambara ya mwisho izoheza M23. None M23 ikaba yarayinjiye atanu rusoro ruvuze ibintu vyateye benshi kwibaza. Perezida Ndayishimiye yoba yagambaniwe akagambanirwa n'abari mu gihugu imbere cane abari mu nzego z'umutekano n'abagomba gukuraho ubutegetsi bwiwe kugira vyerekane ubushobozi buke ndetse n'ukuntu yashoye abana b'Abarundi ku macuniro muri Kongo. Rwabaye urukurikirane rutangaje ku munsi w'Imana ku mugoroba. Igenekerezo rya M23 ikaba yafashe ahitwa Bwegera, aho niho rero hahora hari icicaro c'umukuru w'ingabo z'u Burundi, Komanda Division Colonel Jekonias Nihora imbere. Jekonias ntiyarindiriye ko bamufata n'ico cicaro ciwe kuko yarazi neza ko hari abandi bagenzi be bishwe kandi bakaraswa bikomeye. Akaba yaciye ategeka abo bari kumwe kujabukira mu Cibitoke bagenda batwaye ibikoresho vyose. Niho mwabonye mu masanamu yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi abasirikare b'u Burundi bikoreye uturago basubira mu gihugu cabo inyuma yo kubona ko ibintu bitagiye koroha. Ivyo rero brigade ya kabiri deuxième
brigade tafoke igizwe na batayo zine ari nayo yacungera uwo Jekonias cyo kimwe n'uturere tuhegereye, nayo ikaba yarahunze kuwa mbere ijabukira mu Cibitoke baca bayijana ahitwa ku Mudubugu, aho kuwa mbere nyene M23 ikaba yaciye ifata ahitwa Sange mw'ijoro irara igeze ahitwa Kiriba ku birometero 16 vya Uvira. Ku mugoroba M23 ikaba yarinjiye gisagara ca Uvira, abegereye ubutegetsi nanone barakwiragije ku mbuga ngurukana bumenyi ko ivyo ari ukubesha, amafoto yafashwe bavuga bati izo ni za montage, barakoze ibishoboka vyose mu gupfukapfuka insinzwi ikomeye y'u Burundi, ariko vyabaye ivy'ubusa no mwanya Uvira kontrolwa na M23. Imbere yuko M23 ishika, ingabo z'u Burundi zari zamaze kujabukira mu Burundi ziciye Gatumba. Ku mugoroba Gatumba ikaba yari iteye ikigongwe, ingabo nyinshi cane z'u Burundi zimwe zari zaciye zijanwa ku Mudubugu. Abasoda bashika bakaba barashika baboneka ko barushe cane, ariko binjiye mu Gatumba bakaca rero bakora umunsi mukuru. Mu majambo yabo bumva bivugira ngo nta kundi twaneshejwe, ariko Imana ishimwe ko tuje turi bazima tuvuye iyo rwotera izuba. Bamwe baratelefona abo bazinanye ngo babasange mu Gatumba bahimbaze ko barokotse bataguye mu ntambara zo muri Kongo. Brigade zine n'igice zari zaraye zijabutse, no kuvuga hafi abasirikari 10,000. Bishoboka gute ngo abasoda 10,000 baturugamba batagwanye? Kino ni kibazo gikomeye cyane, benshi banibaza ko ingabo z'u Burundi zizwi ko ubuhizi kandi zizwi ko zizi intambara cyane. Murabona ukuntu ingabo zo muri DRC, ingabo zari zarungitswe na na Afrika y'Epfo, zari zarungitswe na za Malawi ndetse n'ibindi bihugu, ndetse n'abandi bacangero bari baje gufasha Tshisekedi, barakubiswe muri Uvira, bakubitwa za Bukavu, barakubitwa imihanda yose, ariko n'ingabo z'u Burundi zarimwo, ariko zo ziranana zirakomeza kugwana gushika n'uno munsi. Bivyumvikanisha inguvu ndetse n'ubushobozi bw'igisirikare c'u Burundi, kubera ko igihe bamaze bagwana, nubwo President Ndayishimiye yabandanije kwirundirana amafaranga ndetse akanarungika y'abandi, bamwe bagapfa akarungika y'abandi, ariko abari bagiyeyo baragerageje rwose. Ntawe uvuga ko ingabo z'u Burundi zananiwe zitagwanye na rirya abo bahoze bafasha canke za FARDC ndetse na za FDLR ndetse nabo bazarendo babatana urugamba bakabasiga. None gute rero ingabo 10,000 zose zataye urugamba zigahunga? Aha niho hari ikibazo gikomeye cyane. Nta musirikare anesha intambara atiyumvamwo. Abasoda 10,000 bafise ibirwanisho bikwiye bashatse kugwana koko, bamara amezi n'amezi bariko baragwana, ariko icabonetse nuko atana hamwe bano basoda bigeze bagwana vy'ukuri. Mu ntambara yari imaze indwi irenga gato mu kiyaya ndetse n'udusozi duhanamiye Rusizi, buri munsi M23 yagiye irafata ibisagara bito bito, twarababwiye za Kamanyora, Rubarika, Katogota, Ruvungi, Bwegera, Sange, Kiriba. Aho hose abasoda b'u Burundi bagumye bahunga. U Burundi bwarateye amabombe atari make cane kuri Kamanyora. M23 nayo yarakoresheje cane amadrone ikagerageza gutumbereza abarongoye ingabo. Urupfu rwa komanda wa batayo Tafoki y'umunani Lieutenant Colonel Atanazi Minani rwaraciye ivuto abasirikare. Mu nyuma hakurikira igitero cakomerekeje gose komanda wa batayo 18 Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza. Kugeza ubu Lieutenant Colonel Manirakiza aracari muri koma mu bitaro Tanganyika Care vy'i Bujumbura. Ubwoba bwo kuburira abasoda benshi muri Uvira nibwo President Ndayishimiye yarafise, yaratinye cane gose ko abasoda b'u Burundi bashobora guhonera muri Uvira. Ikiganiro ca Fokode co ku munsi w'Imana uheze cari cashimitse cane ku ngaruka gutsindwa muri Uvira bizogira kuri President Ndayishimiye. Ico kiganiro caranasohoye ibanga ry'ingene hariho abakeba bandayishimiye mu mugambwe ndetse no mu gisoda bari bifuza uwo mukenyuro wo gutsindirwa muri Uvira kugira bafatireho kumukura canke kumubuza kwitoza muri 2025. Abasoda nta morale bari basigaranye yo kugwana. Ibi navyo tuzobigaruka ko kubakoresheje umukenyero kugira bakure President Ndayishimiye, aho bivugwa ko hashobora no kwinjiramwo n'abandi ba general ndetse n'abasirikare bahunze
2015. Mu ntango Ndayishimiye yasa n'uwiteguriye intambara ikomeye. Indege zizanye ibigwanisho zagumye ziza ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Indege zindi zazanye abasirikare b'u Burundi bavuye mu gisagara ca Kindu ndetse no mu gisagara ca Karemi. Mu makambi yose y'igihugu kiretse BCP icungera umukuru w'igihugu na PM icungera General Prime Niyongabo, abasoda basigaye bariko barategekwa kwitegurira ngo baje muri RDC. Twarababwiye uko imbere y'uko igisagara ca Uvira gifatwa amakambi menshi yaragaragara kubera ko abasirikare bose bajanywe mu myimenyerezo ndetse no kwitegurira ko mwanya n'umwanya bashobora kujanwa muri Uvira. Ni nako vyagenze, bamwe barajanywe ariko abandi ntibajanyweyo. Ico bikoze Perezida Ndayishimiye yaratinye ko abasirikare bashobora guhonera muri Uvira nk'uko bahoneye muri Goma, akabona ko ibara ryaba riguye. Hirya y'ejo umushikiranganje Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yatangaje imbere y'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ko u Burundi butazihanganira na gatoya ikintu cyose cotera u Burundi canke ahari ingabo z'u Burundi. Yari yamaze kugabisha u Rwanda. Niho kuwa mbere vyahinduka hafatwa ingingo yo gutahura abasirikare, mbere benshi banataha mu kajagari ntangere. Brigade yari mu Gatumba, yari mu mitumba ya Haut Plateau, niho rero hari ibice vyayo biriko birataha biciye muri Baraka, yo ikaba itarafatwa. Hanyuma rero bibandanirize mu kiyaga ca Tanganyika. Aha rero ntitwo kwibagira ko kuva kwa mbere nyene abasoda ba RDC insoresore zitwa Wazalendo na FDLR batanguye guhunga Uvira, bamwe baja mu Burundi abandi babandanya za Karemi. No mwanya turiko turavugana mu Burundi hari intera hamwe nyinshi za FDLR ndetse n'abawazalendo batari bake, aba FRDC ndetse n'abandi benshi b'abanyagihugu basanzwe b'abasivile bahungiye ku butaka bw'u Burundi, ibishobora no kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu mutekano mu Burundi. Uvira rero ikaba yaruguruye imiryango myinshi kuri M23. Ufashe Uvira biroroshe kubandaniriza mu bumanuko bwa RDC za Karemi ndetse na Katanga, aho hose urashobora kuhashika. Abahinga mu vy'intambara bavuga ko vyoroshe kubandanya ndetse no mu zindi ntara za RDC. Hari abakeka ko M23 ubigiye koroherwa gufata ibindi bice binini cyane vya RDC. Uvira inakora ku kiyaga Tanganyika, ubu M23 nayo ikabigiye koroherwa mu bijanye no kwiyunguruza canke kunguruza ivyikeneye ikoresheje Tanganyika. Hagati aho vejo Uburundi buhana rubibe na M23. Ku ruhande rwa RDC imbibe z'u Burundi na Congo ubuziro zigenzurwa na M23. No kuvuga ko hagiye kubaho ikibazo gikomeye mu vy'ubutunzi. Uburundi bwari busigaye bushora ibintu byinshi muri RDC biciye Gatumba. M23 niyaca yugarura urubibe bizoba ingaruka mbi cyane ku Burundi. Ico bikoze M23 siyo yugaye ahubwo Burundi bagaciye bwugara umupaka. Ni nkuko rero ibihangange bigiye guhomba ubutare vyahora vyiba muri RDC. Ufise Uvira uba ushobora kubangamira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Leta Ndayishimiye igiye kwiga kubana n'uwo yagize umwansi. Igihe Perezida Ndayishimiye yiyugaranira ko agapfunga umupaka w'u Rwanda, twarahanuye tuti nyabona nta gihugu cugaranye ciyugaraniye ko imbibi intwaro yafashe ko ari imvugo y'umwansi. Ivyaraye bibaye muri Uvira bikaba bigiye gutuma Uburundi buba bwugaranywe kuva mu gice ca Muyinga kubandanya gushika mu Gatumba. Intara zahora nka Muyinga, Kirundo, Ngozi, Kayanza, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rirare zose zikaba zigiye kuba zugaranye ku rubibe ruja hanze. Niyo rero M23 yobandanya kumanuka izoca yugara ndetse no ku rubibe rwa Tanganyika, Rumonge ndetse na Nyanzarake. Ubwo koko abatwara Uburundi bariyumvira neza ingingo baza barafata. Nta ntwaro nimwe yari bwamara amazi Uburundi nk'iya Evariste Ndayishimiye. Nta ntwaro yari bwakwegera Uburundi nk'iya Evariste Ndayishimiye. Ico bikoze ntazokugwa ko n'uvuye hanze abiwe bagiye kumwivanirako. Muti rero bizogenda gute? Ukuvaho kwa Perezida Ndayishimiye kuzotangura mu buryo bukurikira. Ndibutse agatemaguza kagenda none kandi urumva nivyo tubana nshaka tuvuga tuti n'amategeko mpuzamakungu arabivy'impunzi none abatsinzwe ku rugamba baca baja
none nk'ubu woca ufata nk'abantu nk'abasirikare ba Kongo dufate nk'aba bagize ibyago igoma agaca yiruka atemaguza azi Burundi woca umubwira ngo ntiwinjira uzazi Burundi woca umubwira ngo ntiwinjira ko bijya genda byita ibyago bijya ni ibyago gusubirwa ku rugamba ni ibyago bijya ni ibyago bidasanzwe kandi Bene Martino Ninteretse ayo majambo yavuze ku igenekerezo muri Ruhuhuma mu mwaka wa 2025 kandi bikaba bihuriranye n'icuka kibi muri CNDD FDD ndetse n'itanga ry'imihoho wahora ari secrétaire général wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ntakiri umukenguza amateka tukaba tubisanga mu ngingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Iyo ngingo ikabivuga ko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yasabwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka kwemeza ko Reverien Ndikuriyo atakiri umukenguza amateka. Sentare nayo ikaba yashinze ko ivyemeje. Iyi ngingo ntituvuga ko Reverien Ndikuriyo yirukanwe mu bakenguza amateka ahubwo sentare iravyakiriye no kuvuga ko Reverien Ndikuriyo ari we yikuye mu yandi majambo yaratanze imihoho. Reverien Ndikuriyo wenyene ubwiwe ntaco aratangaza catumye yikura mu bakenguza amateka. Hari amakuru avuga ko injyane zoba ziri mu mugambwe CNDD FDD kubijanye n'ukwitoza kwa Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ko yoba ari yo mvo itumye Reverien Ndikuriyo avuye muri ico kibanza kugira aze gupanga akarere ukabona ko igihugu camaze gupfa kandi ari we wenyine ashobora kuba ushobora kugisayura. Co bikoza bikurikirana nagufi bavuga ko igihe CNDD FDD izoba ikiri ku butegetsi uzotwara wese igihugu azogita mu manga na rya systema rimwe, ariko ntivyo kumvikana ko ico cotuma Ndikuriyo aca yiruka yikura mu bakenguza amateka atagihindutse ikiringo co kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD kizorangira muri 2026. Ni yizihe nyungu Ndikuriyo yoba afise yo kuca yikura mu kibanza co kuba umukenguza amateka ndetse akanikuraho ikibanza kimuha ubudahangarwa? Hari byinshi bamwe n'abandi bavuga bishobora kuba vyatumye Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yikuye muri ico kibanza. Bamwe bati mu gihe hari kuvugwa vyinshi aho hari inyenyurana mu mugambwe CNDD FDD, hari n'ibikorwa vyinshi biriko biraba abantu batamenya. Umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo nibwo yaratanze imihoho mu kibanza c'umukenguza amateka kumvo atatanze neza, ariko hari kwibazwa kwinshi. Haravuzwe kuri we ko agiye kwitoza kuba umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, naryo rero rikaba ritegekanijwe muri uku kwezi itorwa ry'uzokorera mu ngata witwa Moyenge canke se nawe yisubirize. Ntivyakurikiye aho, ntivyahagarukiye ngaho kubera ko umugambwe CNDD FDD ikoraniro kaminuza ni mu mwaka uza wa 2026 nahone nk'uko Varisito abandanya kwiyubaka yashaka umugambwe utwagwe n'uri mu kwaha kwiwe, ariko Reverien Ndikuriyo Gerase n'abandi bakavuga bati hagaruke Reverien Ndikuriyo niwe dushaka. Aho hose rero hari kuniganira ikibanza, bose bari guhikanira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri 2027, aho biboneka ko neva bitamuhiriye mu bisata nka vyose ugutwara igihugu bikaba vyaramutaye kuwa amazi. None ko umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe bariko bararyana, umukuru w'umugambwe atategeko rimubuza ko aba umushinga amateka, hoba hari yihemvo canke kuba umukuru w'umupira w'amaguru kimwe co uriko uraja gusasa mu nama nkenguza amateka biratwara umwanya munini, ndetse ko n'ibisibo birahanwa bica rero bitwara umwanya munini wo kwipanga. Reverien Ndikuriyo akabona ko bitamworohera gupanga akarere mu gihe ari kwirirwa yirukanka mu nama nkenguza amateka. Uburundi uyu mwaka uzabuzobamwo vyinshi, abantu batangare nka hamwe babwira Nkurunziza bati genda ntitugukeneye, yaranse ariko vyavuye bimugarukako. Ndayishimiye igihe aheruka gukoranya abamenyesha makuru yari yagacishijemwo ati naho umugambwe utontora kandi no kwigira mu bindi.
sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yarayemeje ukwegura kwa Reveriyano Ndikuriyo nk'umukenguzamateka. Urugamba rugiye gukurikira rurakomeye cyane kandi birashobora kurangira nabi. Mwese aho mudukurikira muherereye ndabakengurukiye cyane, ningaha dusoreje ano makuru muri aka kanya twari twabateguriye. Mu kanya gato cyane muraza gukurikira izindi nkuru nyinshi ziraba zigezwe ko urashobora gufyonda kuri subscribe ukanasangiza abagenzi bawe kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje uronka notification ko dushize ko bishasha. Ibihe byiza kuri mwese.